umva ukuri nta nzamba y'akabanga ibaho. Iyo dusomye mu gitabo ca Mose igice ca 3:6 handitswe ko iyi nzamba ivuze ari yo gukangura igisagara. Ni ibimenyetso Imana yakoresha mu kugira ngo ikangura abantu, kugira ngo abantu bashobore kumva ivy'Imana igobe bwira abantu bayo. Rero inzamba ni ikintu kivuga kugira ngo gikangura abantu, nicohinduka ngo congere kibibanga. Rero inzamba y'akabanga ndibaho. Igihe Yesu azoba agiye kugaruka, ivyanditswe vyera bitubwira gute mu gitabo ca Bibiliya? Haranditse ngo ibyashuwe ni igice ca mbere umurongo w'indwi, haranditse ngo harazanana n'ibicu kandi ivyisho ryose rizomwibonera, n'abamucumise bazomubona, kandi amoko yose yo mw'isi azoborogeshwa nawe, niko biri. Amen. Ni kuvuga ngo isi yose Yesu izomubona, n'abamucumise bazomubona, nta muntu numwe kw'isi azosigara atamubonye, yaba abagororotsi canke abanyabyaha. Iyo dusomye kandi mu gitabo ca Matayo igice ni ca 24, ndahera ku murongo wa 30, haranditse ngo ubu ni ikimenyetso c'umwana w'umuntu kizoboneka kw'ijuru, niho amoko yose yo kw'isi azoboroga, bazobora umwana w'umuntu aje mu bicu byo mw'ijuru, ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi, izina ry'Imana ntabwo icyubahiro. Ni kuvuga ko Yesu agarutse abantu bose bazomubona, nta muntu umwe atazomubona. Azoza abantu bose bamubona, abanyabyaha ndetse n'abagororotsi. Rero abantu bakunda kwigisha akaza bumva ngo azoza ngo bamwe basanuke ngo baduze, ngo abandi ngo basigare ngo bararondeza hirya no hino. Oya, ico ni kinyoma, kuko Yesu azoza abantu bose bamubona. Hariho abazokwicwa n'ubwiza bwiwe, n'abandi bazonya kugwa bakajanwa mw'ijuru. Iyo dusomye kandi mu gitabo ca Matayo 24 umurongo wa 41, haranditse ngo abagore babiri bazoba bari ko barasera hamwe ku rusyo, umwe azojanwa uwundi arekwe. Ni kuvuga iyi ni imigwi ibiri zo biri mw'isi, bamwe bazogenda abandi bagasigara. Si kuvuga ko umuntu azosa babiri bazoba baryamye ku buriri bumwe, umwe yikangura asanga uwundi yagiye. Oya, ahubwo uru rusyo ruvuzwe ntabwo Yesu azoza izisyo azikiguriye nyinshi, kuko ni mu bihugu biteye imbere ntabwo izisyo zihari, ariko ni imigwi ibiri zo biri kw'isi isanzwe imwiteguriye, umwe umugumu uzoduga uwundi ugasigara. Hari ibintu abantu baza bavuga ko bamwe bazoba bagiye ku isoko, abandi bari mu mihira, ngo basanga umwe yaduze ngo uwundi yasigaye. Oya, byo ni binyoma, kuko ico gihe telefone ntizizokora, na televiziyo zizokora, nta n'amaradiyo azokora. Bamwe bakunda kubyerekana ko bazotelefona bagenzi babo babaza ati muge mama yagiye he, canke mwene wacu yagiye he, canke mukuru wacu ari hehe, canke inshuti zacu. Ariko ntibizogenda, kuko nta binyamakuru bizoba biko birakora, kuko buri muntu wese azoba ariko ahinda umushitsi, arindiriye ko aba mu bazima canke mu bapfuye. Kuko hariho abazoba bazima n'abazoba basabwa gupfa kugira ngo barindire uwundi muzuko ugira kabiri, ariko abagororotsi bamaze kuzuka. Iyo dusomye mu gitabo c'Ugwete rwa kabiri rwa mbere rw'Abitesalonike igice ni ca 4 umurongo wa 17 wa 16, haranditse ngo uko umwami wacu bwiwe azoza amanutse avuye mu ijuru, arangurura ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana, maze abapfiriye muri Kristo Yesu nibo bazobanza kuzuka. Maze natwe bazoba bakiriho dusigaye tuzoca duteruranwa nabo mu bicu, dusanganira umwami mu kirere, niho tuzokwama tubana n'umwami. Ni kuvuga Yesu aje, imva zizuguruka, nta muntu azoduga. Bibiliya iravuze ngo tuzomanza turindire abazoba barapfuye mu gihe tuzoba tukiriho. Abapfuye rero bazutse bazohitana bariho, hanyuma duteruranwa nabo mu kirere, ariko abasigaye abanyabyaha bazokwicwa n'ubwiza bwa Yesu, barindira umuzuko ugira kabiri. Umva ukuri rero, nta nzamba y'akabanga ibaho, ahubwo izisho ryose rizomwibonera. Amen.